ntiyagira uzoguhenda ngo n'abigisha n'abagiriki ngo ntibaja mu ntege nke ntibakora ibyaha, barabikora. Mugabo aho bitaniye nuko we mpemu yera aba ari active muri we, akamukebura akamubwira ati aha washaye, akihana. Haleluya, haleluya, akihana, kuko imbabazi z'Imana zirahari imisi yose. Ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana y'ububasha, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha, nje mwami Imana nkuninahaza, nje ngutazira, nje nkuririmbira ishimwe, kuko uri Imana ibereye gushimwa kandi nta n'ikindi waturemeye kugushima. Rero Mana ndasenze muri kano kanya ngo ubushobozi bwa mpemu yera bumanuke kugira ngo mbashe gukora igikorwa ciza kiguhimbara kandi gifasha imitima y'abana b'Imana. Nta wundi yoshobora guhishurira abantu ngo bibone kandi bitahura atari mpemu yera. None ndakwingize uherekeze iri jambo kugira ngo umwe wese yibone, yitahure, amenye ko atakintu na kimwe yoshobora gukora ngo gihimbara Imana adashobojwe nawe. Urakoze nyaguhoraho kubyemeye, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ko ata muntu n'umwe yoshobora gukora ibikorwa byiza bihimbara Imana atizeye Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ko twese twakoze ibyaha, twese ata muntu n'umwe avuyemo. Rero nta muntu n'umwe yoshobora guhimbara Imana, kuko twese turabanyabyaha, ariko uduhindura kuba abana b'Imana, kuba abagororotsi ni Yesu Kristo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 3, turasoma kuva ku murongo w'9 dushikane ku murongo wa 20. Uko bose baganzwa n'icaha, nuko tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoyi, kuko tumaze kwagiriza abayuda n'abagiriki bose ko baganzwa n'icaha. Kuko handitswe ngo nta ugororoka, nta n'umwe, nta n'utahura, nta n'urondera Imana. Barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, nta ukora ibyiza, nta n'umwe. Imihogo yabo ni imva zirangaye, bahendanishije indimi zabo. Ubumara bw'inzoka buri mu binyigishi byabo, akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa. Ibirenge byabo vyihutira kuvisha amaraso, guhonya no kubabaza biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Ariko turazi yuko ivyo ivyagezwe bivuga byose bibwira abaganzwa navyo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Amen. Murumvise ijambo ry'Imana ingene ritubwiye ko umuntu wese avukana kameremere k'icaha, naho mu mugambi w'Imana, Imana yari yaremye umuntu afise kamere kayo, afise ukugoroka kw'Imana muri we. Ariko umunsi abavyeyi bacu ba mbere bakira ikinyoma ca Satani, bakizera ko ivy'Imana yababwiye atari ivy'ukuri, kandi Imana yari yabihanije ko umunsi bariye ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza ko bazopfa. Ni ukuvuga yuko impemu y'umuntu yarapfuye. Haleluya. Ariko umuntu asigara agenda arongogwa n'iki? Arongogwa n'umushaha hamwe n'umubiri gusa. Impemu y'umuntu yaratandukanye n'Imana. Haleluya. Rero bakira kamere, kandi umwana w'umuntu yakira kamere ka Satani, bituma umuntu wese abaho yava kagera adashobora kuba uwo himbara Imana kubwa kamere kiwe. Haleluya. Haleluya. Rero ngaha haravuze ngo nuko ngo tuvuga iki? Ngo mbega turuta abandi?
ngoya ntitubarutana gatoya ngo kuko tumaze kwagiriza abayuda n'abagiriki bose ko baganzwa n'icyaha. Bisigura ko ijambo ry'Imana rimaze kuvuga yuko zina muntu wese, haleluya, zina muntu wese, urumva abayuda urumva bari bazi Imana n'Imana Yesu yari yaziye, hama abagiriki dufate ko n'abandi bantu bari basigaye, urumva bose bafatwa kimwe kuko umuntu wese uko ari yavukanye kamere ka Satani, haleluya, avukana kamere k'icyaha. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, haleluya, kubw'imbabazi z'Imana uduhindura kuba umugororotsi, naho nyene ngo si kubw'ibikorwa byiza dukora, haleluya, si kubw'ibikorwa dutegekwa n'ibyagezwe, kuko murazi ko ibyagezwe bidutegeka, hariho amategeko Imana yatanze y'ahamosi, murayazi ayo mategeko ngo uhimbaze Imana yawe, wikundisha umutima wawe, hanyuma ngo uhimbaze Imana, usonere sona nyoko, ntiwibe, ntiwice, ntusambane, bijya byose by'amategeko yose ayo abantu ntibayashoboye, haleluya, ntibayashoboye kuko ahubwo ayo mategeko noneho byatumye banayarenga gose, haleluya. Ariko ngo ibyagezwe rero ntivyotuma we ugororoka, ariko ico tuma wewe uhinduka ku mwana w'Imana ugakora ibikorwa bihimbara Imana ukaba umugororotsi, n'ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, haleluya, kuko niwe wenyene yashoboye kuba muri inosi, ayibamwe atacaha akoze, ariko abandi bose ngo nabo kurakirwa n'Uhoraho, kuko ngaho ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta ugororoka, nta numwe, haleluya, nta n'utahura, nta n'urondera Imana. Urumva twese nta ugororotse, nta urondera Imana. Urumva abantu bose bari barazimiye batandukana n'Imana, babaho nk'uko ibikoko bibaho, haleluya, kuko igikoko kigirwa n'umushaha kikagirwa n'umubiri. Igituma umuntu ahinduka akagira kamere k'Imana nuko mpwemu w'Imana aza muri we, haleluya, agasubira kumwemeza ko ari umunyabyaha, akamwemeza ko adashobora kugororoka wenyene atakiri ubwo bushobozi ahabwa n'Imana, haleluya, biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Rero ngo nta numwe, ngo nta n'utahura, ntiwoshobora gutahura urukundo rw'Imana, haleluya, ntiwoshobora gutahura urukundo rw'Imana utarutahujwe na Kristo, haleluya, ntiwoshobora gutahura ndetse n'uko uri umunyabyaha mpwemu yera ataguceshe ngo akwereke umutima wawe akwemeze, kuko ahandi ho umuntu muze murabe yama yishigikira iminsi yose, yama yishigikira mu makosa yiwe, ariko mpwemu yera amaze kumushikamo aribona kitahura, kumva ari yasa, kumva ari gayi, ukabona icyaha arakizinutswe, haleluya. Kubera iki? Kubera mpwemu w'Imana yamaze kumumurika, akamumurikira, akibona kitahura. Rero nico gituma umuntu wese atarizera uyu mwami biragoye ko ashobora kugororoka, biragoye ko ashobora gutahura, haleluya. Ntushobora gutahura urukundo rw'Imana atari umwami arugutahuje, haleluya. ngo barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, nta ukora ibyiza, eka nta numwe. Urumva nta muntu numwe, haleluya. Ingenda kubwire muntu w'Imana, Imana yacu irera telma ko ata muntu numwe mu vyumve yoshobora kuyihimbara, haleluya. Ngo niyo ngo iri kwiraraba gusigacisha amaso mu bamarayika, haleluya, bari mwijuru, mwibona batagorora. Iyumvire umumarayika mwijuru aho imbere y'intebe y'Imana, ariko Imana ikamubona mutuntu. Iyumvire wewe nanje, haleluya, wewe nanje tuba muri inosi, isi yandujwe na Satani, duhura n'ibitunaniza, duhura n'ibitugora byinshi, duhura n'ibitubabaza byinshi, duhura n'ibicantege byinshi. Ni gute twovuga ko twoshobora guhimbara umutima w'Imana? Ni gute twovuga ngo turashobora gukora ibikorwa bishobora guhimbara Imana? Utuma ibikorwa byacu bihimbara Imana ni Kristo wenyene, haleluya, haleluya. Niwe wenyene atuma uyu munsi dushobora guhimbara umutima w'Imana, kuko niwe tugarukanira
ibyo twatakaje. Haleluya, ko twaratakaje kuba abana b'Imana, twaratakaje kuba abaraganwa nawe, ariko tumwizeye tukamwakira ni waduha ubwo burenganzira, ni wadusubiza mu kibanza cyacu. Haleluya, haleluya, niwe wenyene, n'ahandi ntidushobora guhimbara Imana. Ngo imihogo yabo nimba zirangaye, bahendanishije indimi zabo. Ibingira ngo muravyumva, imihogo yabo ngo ni nkimba ziranga. Imihogo y'abantu ni kuvuga ibituvamwo ni bibi, ibiva mu muntu ni bibi. Haleluya, usanga dutukana, usanga tuvuga nabi, tuzuye ishari, abantu buzuye kwicana, buzuye kwankana. Nivyo bariko baravuga ngaha, ngo ubumara ngo buri ngo bw'inzoka buri mu binyigishi byabo, ngo akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa. Mu mwana w'umuntu nukuri nta kiza kibaye. Haleluya, atari Kristo agutransformye, atari Kristo aguhinduye, mu mwana w'umuntu nta ciza. Umukozi w'Imana niwe Rutayisire niwe yigeze kuvuga ati muze murabe akana gatoyi ati yo nyina yatebye kuza kukonsa, ati ukabona karajingise ibere rya mama wako, ati ako kantu ninde yakigishije kujyana amenyo, kujyana ibinyigisha, ati ninde yakigishije kwimana, ninde yakigishije kuvumana. Urumva ko kamere k'icaha, kamere ko gukora nabi kaba mu muntu. Haleluya, kaba mu muntu, ariko uduhindura kaduhingura ni Kristo. Haleluya, kandi uyo iyo amaze kukuzamwo, mpemu yera kuko acaza muri we y'umwizeye, mpemu yera acaza kubana nawe, niwe agukebura niri mu ntege nke, akagukebura ukihana. Haleluya, kuko twama twaguye. Ntiyagira uzoguhenda ngo nabigisha n'abagiriki ngo ntibaja mu ntege nke, ntibakora ibyaha. Barabikora, mugabo aho bitaniye nuko we mpemu yera abari active muri we, akamukebura akamubwira ati aha washaye, akihana. Haleluya, haleluya, akihana, kuko imbabazi z'Imana zirahari imisi yose. Haleluya, ariko hari ababikora kubera batari iyo mpemu itarazuka muri bo, batarizera uyo mwami, niyo bakoze ibyaha bona ari bisanzwe. Kwica ntacyo bibabwiye, kwiba ntacyo bibabwiye, gusambana ntacyo bibabwiye. Mugabo uwo mpemu w'Imana ari muzima muri we, niyo aguye muri izo ntege, araca bugufa akihana, akaririra Imana, hama Imana nayo yana ngo iteze ibiganza. Haleluya, itegeye abanyantege nke. Haleluya, ikabagirira neza. Rero ndagutera intege muntu w'Imana, utaramwizera umwizere, kuko niwe wenyene atuma uhindurirwa identity. Haleluya, niwe atuma ahindurirwa identity. Ntusubire kuba umwana wo kwa Adamu wa mbere, ariko uhinduke kuba umwana wa Adamu wa kabiri, ariwe Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya, haleluya. Urumva ngaha ngo nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Uzuraba umunyabyaha, nta gutinya Imana, gukora ibyaha ntacyo bimutwaye, kubera ntatinya Imana. Mugabo iyo wamaze kwizera by'ukuri, ukimika Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nukuri hari ibyo utinya, hari ibyo utinya. Ibyo ndabikubwiye, hari ibyo utinya, ukavuga uti sino bikorera mu maso yiwe. Mugabo we utamuzi wo mutinya gute? Wotinya amaso y'abantu ukavuga uti nihishije nta wumbona, nta ngora ndashaka gukora ico nshaka. Ariko wamwimitse by'ukuri ari kumwe nawe, mpemu yera ntamwemerera, aramubwira ati jugiyemo nibiki, akumva ijwi rimwongorera agahindukira. Haleluya, haleluya. Rero utaramwizera nta gutinya Imana kuba muri we, ariko wamwizeye haba gutinya. Haleluya, kuko azi ko ijisho ryiwe ribona hose, no mu mutima w'umuntu ijisho ry'Imana rirahabona. Mu vyiyumviro vyawe Imana irabona ibiriyo. Haleluya, imigambi yawe ni iri kurategura, Imana irayizi. Amen, Imana irayizi. Rero wamwizeye by'ukuri agira gutinya Imana. Ngo ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibwira abaganzwa navyo. Urumva, ibyagezwe bibwira abaganzwa navyo. Hari umuntu akwereka ko amategeko umengo yo yakora ku rutonde akayashobora, ariko nagira ndakubwire ko ata amategeko woshobora. Haleluya, n'abayahawe yarabananiye. Haleluya, n'abayahawe yarabananiye. Haleluya, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose baba gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo
ata muntu azotsindanishizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Muravyumva? Ivyagezwe nivyo bikubwira ngo wasambanye, nivyo bikubwira ngo wibye, nivyo bikubwira ngo wabeshe, kuko ayo mategeko arahari. Iyo ubikoze uburenze itegeko nivyo bikwemeza. Haleluya. Ariko urukundo rwa Kristo ruvuga ngo ngwino ndakubabarira. Haleluya. Ngwino ndakubabarira ibyo byose wakoze, ibyo byose byakunaniye, ngwino ndaguha imbaraga zo kubinesha. Haleluya. Haleluya. Urumva rero ko umuntu wese by'ukuri akwiye kuza mu rukundo rwa Kristo. Haleluya. Niwe wenyene, ntihagire umuntu azoguhenda, niwe wenyene azotuma unesha ibyo byose bikunanira. Haleluya. Rero nta kuntu na kumwe uzoshobora no kumurikirwa ngo ubone ko bananiwe utaramwizera, kuko mpwemu yera niwe akwemeza icyaha. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi niwe yavuze ngo mpwemu yera ngo sesa ngo sinifate ngo uko ntari, unyereke ibyabasa umutima wanje. Haleluya. Mpwemu yera niwe ashaka kugusesa akakwemeza icyaha hamukihana. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Ndagushima Mwami Yesu, ndakuninahaza mucunguzi wacu kuko watugiriye neza. Niwe watugarukanye mu rukundo rw'Imana, niwe watugarukanye mu burenganzira bwacu twari twaratakaje kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi. Byarakunaniye kuguma mu cubahiro cyawe mu ijuru, uremera uramanuka uza kuba muri ino si yuzuye mu ibyaha n'ibyago, wemera kuza kubabazwa kugira ngo umwana w'umuntu atabagwe, kugira ngo umwana w'umuntu ababarigwe. Yesu ndaguhimbaza, Yesu ndagutazira, wagize neza. Nta wundi yari kuturokora, nta wundi yari kudukura mu maboko ya Satani, ariko ndagushimira ko waje muri ino si ukaduhindurira amateka, ukaduhindurira amazina. Uyu munsi tukaba turabaraganwa nawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wemeye kumurikira n'abandi benshi batarizera, batarakwizera, kugira ngo bakwizere bahunge ishavu ry'Imana rizoba ku munsi w'urubanza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje n'icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.